Shalom, turashima Imana kubwa Press Together Moment y'uno munsi edition y'icumi. Turashima ku buryo vyagenze, yitabiriwe n'abantu benshi, hari umutima wo guhimbaza Imana. Turashima cane abartiste batandukanye baciye imbere badufashije guhimbaza Imana. Twashimye uburyo vyari biteguwe, vyari vyiza cane. Ikirushirije ca vyose dushima n'abantu benshi bakirese umwami n'umukiza, yuko kino gikorwa kitabaye cimfa gusa. Hari imishaha myinshi yegukiye Kristo, ariyo ntumbero y'abana b'Imana nuko benshi bamumenya kandi bakamuhindukirira. Turashima Imana cyane kubw'ivyo, hama turashima Imana kuri edition y'icumi Press Together ishoboye kugerako. Ikintu ca mbere twanashimye muri ico gikorwa nuko gishobora guhuza abartiste batandukanye bavuye mu bice bitandukanye, n'ubumwe buri hagati y'abana b'Imana. Muri zo edition 10 zose twarashoboye konaho abaririmbyi batandukanye, imigwi y'abaririmbyi itandukanye, abafise ingabire zitandukanye, abashengera amashengero atandukanye bashobora kuja hamwe bagashobora guhimbaza Imana bari kumwe bose mu bumwe, nta kuvuga ngo jewe ndirimba muri iyi groupe nanje ndirimba muri iyi groupe. Akabaho unité muri ico gikorwa. Ni ibintu vyo gushimira Imana cane, vyagiye birubaka ubumwe mu baririmbyi. Dora tubabona banahurira n'ahandi hantu atari Press Together bariko bararirimbana, kubera ko zino edition zagiye zirahaba zishiraho ubumwe, zituma umwe wese amenya ingabire y'uwundi no kumenya gukorera mu bumwe. Rero turashima Imana kuri zino edition 10, kandi twifuza ko n'izindi zikomeza kuba imbere kugira ngo ubu bumwe bukomere mu bana b'Imana, kuko nico Imana yaduhamagariye nuko tubumwe muri Kristo Yesu. Kuba tashoboye kuhaba uno munsi nukuri novuga ngo bahomvye, ariko ntibirarengerana. Hariho izindi edition buri mwaka ibi bikorwa birakogwa. Hariho umunsi duhura tugahimbaza Imana turi kumwe. Numva no batumira cyane mu mwaka uza ngo muzobe muhari. Biraba partage ahantu henshi, barakora ama publicité menshi. Ni igikorwa kimara igihe kiniko kirategurwa kugira ngo abantu bashobore guhurira hamwe bagahimbaza Imana. Ndagutumiye wowe utashoboye kuba hano no munsi ngo mu mwaka uza tuzobane duhimbarize hamwe. Ndazi ko ari ivyo Imana izoba yarakoze ku buzima bwawe, nawe woza n'iryo shimwe rya tugahuza n'amashimwe yacu tugahimbaza Imana. Numva no hoteli intege abategura kino gikorwa. Ntibiba vyoroshe guhuza abantu bangana gutya, gutegura ibingana gutya. Twabonye ingene ibintu vyari biteguwe ni vyiza cane, ni ibintu bisaba uburyo bwinshi, harimo ubwitange budasanzwe. Imana ibaha umugisha, Imana ibongerereza inkomezi, Imana ibahagurukiriza amaboko menshi yo kubashigikira ku bwa kino gikorwa, kugira ngo ubumwe bwa Kristo bukwire mu gihugu cacu, bikwire muri Afrika, bikwire mu isi yose, aho ubwoko bw'Imana buhora bukoranye buvuga ngo Imana ni nziza. Imana iha umugisha abategura ico gikorwa, kandi bahagurukiriza ingabo nyinshi zo kubafasha. Imana ibahezagire cane.